Gusa abakunzi b'Amayagwa TV, abakunzi ibiganiro vyacu, abakunzi akunda kudukurikirana, abakunzi muri mu mihingo yose yo kwisi, reka tubaramutse ni Viviera Familia agarutse kuri micro, reka tubaramutse tuvuge ni mwaramutse bwakeye mwiriwe bivanye n'akarere mutumberemo. Yes, ni Viviera Familia kuri micro ko ndababwirana Amayagwa TV. Uno mutega tubazanire umwigeme mwiza, umwigeme abikora neza, umwigeme atagase, umwigeme atwenga neza, umwigeme avuga neza, umwigeme afiza akacu keza, umwigeme yo. Reka rero tubabwire ni ini Amayagwa TV nta na kimwe utazobazanira, reka tuje kubereka uyo mwigeme. Yes, Mr. Cameraman, reka ducike, acha twende. Yes, abakunzi b'Amayagwa TV nkuko twababwiye, wa mwigeme nguyu, wa mwigeme abikora neza, wa mwigeme atagase, wa mwigeme avuga icongereza akagicira je nkabura nico ariko aravuga mu mwanya agira ncyange rero ncyange. Kandi ebana presentation yiwe shaka kwiba mu Congereza, abantu mutumva icongereza rero muze kufata agakaramu urumva muvyandike ibintu ariko aravuga muje gusiguza, ariko nimumbaze jewe naje ndinire urumva. Yes, abakunzi b'Amayagwa TV ni Viviera Familia kuri micro na Amayagwa TV, reka tumwakire mu bwami bw'Amayagwa TV. Sister turakura mu kiji. Hi. Hi, mola imo ya kari sasa. Reka rero tuduge neza, utubwire rero nka uramutse abakunzi b'Amayagwa TV mu Kirundi, uramutse abakunzi b'Amayagwa TV no mu Congereza. Ndaramukije no mu Congereza. Hi, Amayagwa TV. Ibintu birashushe. Imo ya kari sasa. Mwabwumve Amayagwa TV mu Congereza. Anaje nari kugicira lakini sasa naogopa nisipige swata. Imo ya kari. Yes, abakunzi b'Amayagwa TV nababwiye ni Viviera Familia kuri micro. Izina ryanje ni giza ngomba ndarisubiramo. Uyu mwigeme rero turakeneye kumenya ibintu akora, turakeneye kumenya ibintu akunda kwirigwamo inyuma y'amashuri. Bro, adusigurire ido nido. Sister, wewe twakubonye uriko uragira ibintu vya make up. Vyo bintu usanzwe bimenyere canke kwa rukugira nyene ese gucisha ko? Jeno navyo narinzi Vyanjemwo uko nyene ni nka talent canke don Imana yamaye. Byatanguye ubu nyene maze nka 3 ans ndabikora. Byatanguye umugenzi wanje niwe atanguye umunsi wa mbere aransiga nyene bisanzwe, nangiye mu rubanza cyava nyene ndabiryohererewe, cavuga ati vraiment il faut ko ndavyiga. Canatangura nje nyene ndigisha buke buke, nose amahera nkagura ama materiel, hama canatangura nyene nabimenye, natangura no kuza ndabiraba no mu ma réseaux sociaux, kuri YouTube ndabikurikirana. Ubu rero nivyo nsigaye nkora, ndakora ibintu vya make up, ndasiga abantu benshi, yego. Yes, abakunzi b'Amayagwa TV two tumva vyinshi. Rero ari abantu turi de pays. Make up ni bimwe vy'inzara, ni bimwe vy'iki vyo kwipodora, ntumbaze. Tusigure make up vyari ivyo. Make up si vy'inzara canke iki nyene vya la beauté, vyo mu maso. Zanaje tengeneze fresh. Narakimwe. Abakunzi b'Amayagwa TV nze ndabafuka amaso. Yego. Bo ivyo bintu wabitanguye aheze igihe kingana gute uri kurabikora? 3 ans. Nishi. Cyane. Ufise mu burambe? Ya. Unaje urashobora kutengeneza fresh. Urumva ari abantu bahora bantuka ngo ndirabura gose. Kamera nk'ubafuka nibasubira kuntuka. Ibintu bigiye gukomera. Yes, abakunzi b'Amayagwa TV uyu mwigeme ariko rero ni watubwiye akazina kawe? Kazina kanje nitwa ndi mu bandi Zuzu Sonia.
nkaba ndi umumizirimani yego kandi umurundi kazi. Yes. Ari muri twebwe. Ari muri twebwe. Ukuvuga yitwa ndi mu bandi. Abo bandi ni bande ni twebwe. Yo tugiye gutagata rero. Aha ikindi naco. Tumvise uravuga icongereza cyinshi. Uriko urakivuga umenga nturi umurundi. Vyagenze gute? Eske wishizemo kuvuga icongereza cyinshi kugira uze urakira abantu batandukanye bava mu yingi itandukanye kugira bikorohere cyanye icongereza nyene wacigiye ku ishure gusa kugira nyene ubura takaza umwanya? Icambere na mbere icongereza nasanze nyene Vyanjemwo ndagikunda. Savuga ati ku ishure ndagikurikirana cyane n'abigishanze bo ku ishure baranyemera ko mucongereza ndabereka cyane. Hama kaza nuko uvuga nico gituma nabonye muri mu repetition oya nako atara ama repetition muri shooting. Bakunze amayago TV namuvumbo yari muri shooting aka location nga bari muri shooting. Rero filme yabo bayikina mu Congereza gusa. Rero mutumva icongereza rero mubona probleme urumva kubera iki mwacaguye yuko muguma mukina mu Congereza gusa? Kubera nkuko our team ngene ivuga ni new version ni nouvelle version. Rero tuvuga ati twaravye ama filme menshi y'abarundi benshi bavuga mu Kirundi Igiswahili ntibavuga mu yandi malange. Tuvuga ati reka twebwe tugire nyene ibintu bishasha tugire hinduka mu gihugu cyacu tubereke ko abandi bantu bo hanze ko dushoboye. Tuvuga dukine tuvuga mu Congereza kubera zari twebwe turi abambere gukina gusohora filme tuvuga mu Congereza nuko Kese abakunzi b'Amayago TV mbo aha rero ikintu shaka jewe shaka ubwire abakunzi bako baradukurikirana abakunzi b'Amayago TV n'abakunzi bakunda kuyipodora urumva abantu mukunda kuyihindagura urumva jewe navyo menyere nubona umubiri wanje waragagaye umenga n'inzovu urumva shaka rero utumire abantu ubabwire n'amapaji yawe ukoresha kugira bazoshobe kugukurikirana no gukenera zo kuronke ariko mu rurimi rw'icongereza. Je naho ntavyumva nta ngorane uraza kunsigurira inyuma y'ikiganiro ivyo wavuze bongo ni muntu wenki nikomeze ro namwe bwerera abantu mutaza kuvyumva muze kwandika muri commentaire wasigurire. Tugendere. Okay, the real fans of Amayago TV and the old ladies who like to do makeup, I invite you to follow me on my Instagram, Zoom Makeup 262. It means 262, and don't forget to subscribe on Amayago TV and to like and to comment and also to follow my page. Thank you. Yes, follow Amayago TV. Imwakari bakunze Amayago TV eka nisubire yangu mu Kirundi simave ndeko nanga mave mundera birato. Bakunze Amayago TV uyu sister wacu urabona ingena tagasi sister mwiza urumva afisa kabiri koroshe kuvuga ni nawe agusize akabiri kawe karoroha ngaka kiwanje karumye nkinuze nka kinzovu urumva karameta kagatagata gacangira aba baby benshi uri umuhungu aba baby urumva baguma bagukwepa usanga ari kubera umubiri wawe wagagaye. Come kanaje nze ndacisha mu gake come to see Zuzu. Baranyica Zuzu ndaryoye gukorana nawe
Ndagiye gukorana namwe Amayagwa TV. Ndiko natabura icyongereza gike kubera kwicara. Ubu rero tugiye kuza turakorana kugira menye icyongereza gose. Ni vyiza. Kandi nzoza naje mpodori. Karibu cyane. Kesa abakunzi b'Amayagwa TV, karibu kwa Zuzu, karibu ku mapaje yiwe mwavyumvise, navyo ndiko ndasubiramo, mava mvuga amafoti mu Mucongereza, aha ndarindire ku ikiganiro gihera ansigurire ivyo yavuze. Kesa abakunzi b'Amayagwa TV, ni Vivyo la familia kuri micro, reka tubaseze tuvugeni ciao ciao.